iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika. radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. nyiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha ya saa 10 i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. umunsi wa kabiri nk'uko bisanzwe tuganira ku bibazo, amagara, ibikorwa n'ibindi byinshi bijanye n'umukenyezi n'umwigeme. mu mpera z'indwi turangije abakristu ku isi barahimbaje pasika. mu Burundi abigeme bamwe bamwe kabaye akaryo ko gushira ahabona ibikorwa vyabo bijanye no guhimbaza uwo munsi, mu gushira ahabona ibikorwa vyabo vyo kwiteza imbere no guteza imbere abandi. mu bice bibiri vy'ikiganiro muri sanga cuno munsi turaganira na babiri muri abo bigeme. turaganira n'umwigeme w'umuririmbyi Audrey Iteriteka. Audrey yasohoye indirimbo nshasha yakunzwe cyane yiswe ku musaraba. ubundi ni Miss Fashion w'umwaka wa 2021 Vanessa Ishimwe yakoze igikorwa cyo kugendera no gufasha abakenyezi batishoboye mu ntara ya Kirundo mu Burundi. abo bigeme bempi turi kumwe mu kiganiro muri Sanga nk'uko bisanzwe. mu andike amanimero yanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA radio yacu kugira ngo tubahamagare muterere ibibazo n'ivyumviro. kaze neza rero mwese mu kiganiro muri Sanga. muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. nawe turagutumiye. kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. nk'uko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga mucumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. ku munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme canke ku bibazo vyabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi vyinshi bijanye n'ubuzima bwabo. mu mpera y'indwi turangije abakristo ku isi barahimbaje pasika. mu Burundi abigeme bamwe bamwe kabaye akaryo ko gushira ahabona ibikorwa vyabo bijanye no guhimbaza uwo munsi, mu gushira ahabona ibikorwa vyabo vyo kwiteza imbere no guteza imbere abandi. mu bice bibiri vy'ikiganiro muri Sanga cuno munsi turaganira na babiri muri bo. turahera kuri Audrey Iteriteka. Audrey Iteriteka ni umwigeme azwi ku mpano zidasanzwe afise zo kuririmba. abamuzi barazi ko iyo aririmbye indirimbo z'abaririmbyi rurangiranwa nk'abo muri Amerika nka Beyonce n'abandi wogira ngo nibo nyene. ku ipasika rero Audrey yasohoye indirimbo nshasha yakunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube yiwe. iyo ndirimbo yayise ku musaraba. duhere rero kuri Audrey Iteriteka, turi kumwe ku murongo wa telefone. Audrey, uraho neza? kaze mu kiganiro muri Sanga. Merci beaucoup, ndaho meze neza. Ego, ni vyiza cyane. Ego Audrey, urumva mu mpera z'indwi nk'uko twako turabivuga yari pasika, hama abantu nyine barasenze baragiye mu misa, wewe warasohoye indirimbo wise ku musaraba. tubwire muri make mbere yuko tunatangura ahubwo reka abatakuzi bamenye ati Audrey ninde, tubwire muri make Audrey ninde. Audrey n'umuririmbyi w'umurundikazi. nkaba ndiko ndirimba kino gihe indirimbo z'Imana. ndi muri gospel kera naho ndirimba n'importe quelle chanson. ariko ubu nafashe kuririmba kuja muri gospel. uzwi rero nk'umuririmbyi w'umurundikazi aririmba gospel. iryo hinduka ry'indirimbo vyagenze gute muri make mbere ko tubandanya aho wahinduye ugatangura kuririmba indirimbo z'Imana?
bon en fait nta kintu kinini cyahindutse ni juste que ijya ndirimbo ya Beyonce mu kuyiririmba naririmbye kugira ibe souvenir y'umugenzi wanje apana kugira ngo igende ku ma platform hama rero après niho yagiye arayitanga we nyene avuga ati raba ingene umugenzi wanje arimba neza abantu bayishimye bose barayitigiya sino ntiyari ntizenya yiwanje birumvikana ntiyari yo kuririmba hama nyine ubwira utangure kuririmba gospel rero twarabonye ku mbuga zitandukanye ku binyamakuru bitandukanye indirimbo wasohoye yitwa ku musaraba watoye kuyisohora kuri pasika tubwire ingene wateguye iyo ndirimbo cyari kikurimwo ibiri muri iyo ndirimbo. Mu gutegura iyo ndirimbo ni indirimbo ufite nari nagize kuva nkiri muri interna ni indirimbo navuga naba narondeye melody nkiri muri interna mbwa après ko nashaka ko iba indirimbo y'Imana naricaye ndiyumvira est-ce ni cyo kintu réellement Imana yarankoreye nkumva ko kinshitse ku mutima kubera kenshi naravuga ngo Imana yarambaye hafi yarampaye urukundo ntaronse ku bavyeyi ku bandi bantu ariko ni cyo kintu cyogaragaza urwo rukundo Imana yankoreye en général hama après niho nagiye kubona ko urukundo Imana yankunze nubwo inkunda nubwo izabandanya inkunda rwose yarunyerekeye ku musaraba iyo niyo isaha rero yo ku musaraba. Reka rero ku batayizi iyo ndirimbo tubanze tuyivuze bayumve hama turabandanya tuganire kuri yo no ku buzima bwawe nk'umuririmbyi ariko aragerageza co twovuga kwinjira muri uwo mwuga neza na neza kuririmba nk'umwuga. Reka twumvirize iyo ndirimbo ku musaraba. no kwirata Imana yanje ndobesheje umugozi urukundo ndoba nujo mvutsa y'umunezero itsome bihambaye nibyoroshe tana kimwe cyo ntandukanya nawe kimwe mu Imana aba muri jewe bacabona ko ndumwe nawe Imana nawe nuwo mpora gwawe Imana Uyu ni Audrey Iteriteka umwigeme w'umurundikazi aheruka gusohora iyo ndirimbo yitwa ku musaraba.
ku musaraba ni indirimbo iryoshe yakunzwe na benshi Audrey, indirimbo twabonye kuri YouTube yawe nk'uko benshi babibonye mu masaha make cyane wari wishize ko abantu amajana n'amajana bari bamaze kuyikunda, bari bamaze kwandika ko amakomantere bavuga ko byinshi. Wavyakiriye gute aho iyo ndirimbo yasohoka? Wari uvyiteze? Igihe isohoka nkabona barayikunze ufite byarandyoheye kubera avant yo kuyisohora mu kuyikompoza ufite nagenda akoresha amajambo nari narasengeyeko, so navuga ati nibaza ko akanya kanje ko gusenga no kwandika katapfuye gusa. Naragiye vema ko nako gikorwa noba ndiko ndakora coba kiriko kiragira nka impact. Indirimbo yako iriko irashika ku mitima y'abantu benshi. None nk'umuririmbyi yatanguye kugira uwo mwuga, ikintu nyine uzobandanya kumbura ushobora kuba uri no mw'ishuri canke uri kuragerageza kuvyumvira neza, ubona uwo mwuga woroshe? Ubona ari ikintu coroshe gukora cyane cyane muri Afrika, mu Burundi? Ubibona gute mu minsi iri imbere uwo mwuga wawe ukuririmba uko uzoba umeze? Nibaza ko uno mwuga si ikintu coroshe, ikintu coroshe vamakorera ni ikintu gisaba ko umuntu aba afite umwanya ukwiye, bigasaba ko aba yifise mu buryo bufatika, ndavuga mu buryo bw'amahera, kandi akaba afise n'abantu bari iruhande yiwe bamufasha kumuhanura, bamufasha gufata amadecision, bakamubwira ati ibi tubona ari sawa, bagatanga bagaterera mu byiyumviro. Nonplu nticoroshe muri Afrika kubera nibaza ko n'abantu bake batahura effort umuntu aba yagize kugira ngo indirimbo yiwe ishobore kuba yasohotse, ko bisaba effort nyinshi cyane, umwanya, ubuho n'igitoro cyane abuze, bisaba amahera menshi cyane, bisaba ko haba hari abantu bagutahura, bagushigikira tout simplement. Ego birumvikana cyane nk'uko bivuze, bisaba uburyo bwinshi, bisaba igikorwa kitoroshe kugira ngo uteze imbere. None hari ikigo ukorana naco utangura gukora iyo ndirimbo n'izindi? Hari ikigo watanguye gukorana naco canke kigufasha, canke watanguye wenyine byose uvyikorana wenyine muri aka kanya? Muri kano kanya nari ndiko ndakorana n'umugenzi wanje yoba yaramfashije navuga kwikuramwo ubwoba kuko si ikintu coroshe, byari ibintu nyene bingora kubona canke gutahura cyane. Mugabo yari umwigeme umwe yitwa Zurahano yaramfasha, mugabo sino nta kintu gifatika kiretse ko ngomba ntangure kubyinjiramo kubera birakeneye abantu cyane. Ego birumvikana kandi ni byiza cyane kumva uwo mwigeme ariko aragufasha, nk'abigeme bafashanya n'ikintu cyiza cyane, guterana intege, gushikira ubwo bumwe. Kumbure ku bijyanye n'abazogufasha uraza kuturirimbira gato twumve neza iyo mpano yawe twabonye kuri YouTube n'ahandi, abashaka gukorana nawe cyangwa abifuza kugutera intege no kugushigikira bumve koko izo mpano arizo uzifise. None intambanyi ubona muri kano kanya, harimo kumbure n'ivyo bintu bijanye n'uburyo, izindi ntambanyi ubona ziri imbere ugiye kuzohangana nazo n'izihe nk'umuririmbyi? Nk'umuririmbyi ingorane zihari ni le fait ko abantu bataguma bakubwira kuruku ugasanga abantu bakora kuzana mu mayide cyangwa mu byiyumviro cyangwa mu byifuzo by'iwabo, ugasanga kenshi benshi baca biyibagira, ugasanga na Audrey nkitangura mugakora abantu bakunze nshaka kwinjira kuza kunezereza abantu. Iyo niyo ngorane ya mbere ihari nk'umuririmbyi, kandi vema iterwa ko kenshi umuntu asanga yitakaje, ugasanga ibintu nakaragira ntibigifasha imitima y'abantu kubera ntabikabigira kubera byabanje wenyine kumufasha, ariko kugira anezereze imitima y'abandi bantu. Nibaza ko icyo kintu kiri tellement dangereux ku muntu wese w'umuririmbyi. Iyo wumva umengo urafite akantu ko kumenyekana, umengo ushaka kugaperda, epofa ukibagira ko umuntu wa mbere akenewe ari we wenyine. Ego nivyo abaririmbyi benshi barakunda kuvuga yuko ico kintu cerekeye kuguma muri authentique no kivuga mu gifaransa kiragoye, kuko bagukwega mu buryo butandukanye, bavuga ati ambara gutya, vuga gutya, gira iki, ni ibintu byinshi.
birumvikana. Audrey, ku murongo wa telefone abanywanyi batangiye guhamagara bafise ibibazo n'ivyumviro kumbure bagira ico batereye mu kiganiro. Reka duhere kuri Floribert Nininahazwe. Floribert, kaze neza mu kiganiro. Allo Floribert, turi kumwe? Allo, ndakumva. Amahoro neza. Mahoro neza. Ego Floribert, ikibazo canke iciyumviro ku muririmbyi Audrey Teriteka? Jewe iciyumviro kuri uwo muririmbyi ni ukumutera intege no kumukingurukira kuri ko kigoro ariko cyangwa ndamubwira abanganya ashishikare. Mu Burundi abigeme benshi barashoboye kandi barahari kandi bashoboye ibintu byinshi, ariko benshi baratinya, usanga bisuzuguza agomba kugira ko nta kintu na kimwe bashoboye kandi bazi ibintu byinshi gusumba n'abantu b'abagabo canke abahungu. Rero ndamukengurukire ku ciyumviro yagize no kubona yarabigize indirimbo iryohera abantu benshi cyane. No mubwira ndamuteye intege ko yogira n'abandi bashakagira n'ishirahamwe ryabo akabereka nabo ko bashoboye gusumba n'abahungu bashaka. Ego urakoze cyane Audrey, kumbure ugira ico ushikirije kuco avuze mu kugutera intege. Nibaza ko icyo kintu navuze nibyo kubera abantu benshi bumva umengo ndakeneye igitsina gabo kiba gihari, mengo bo barabishoboye kudusumba ngo bafite ibyiyumviro binyaruka, mengo bafise gukora kunyaruka mugabo. Nibaza ko n'abigeme n'ibyo turabishoboye kandi tubishaka nyine byenshi turabishoboye kandi turabikora neza neza cyane, kandi arakoze cyane kuri icyo cyiyumviro. Nizera ko ababyumvise ababigeme bazomfasha kugira icyo twashika ko twese hamwe. Ego kandi kumbure impamyi z'umwigeme si co kimwe z'umuhungu, bose barakenye kuja habona bakerekana impano zabo. Impano zabo. Ego turabandanya ku murongo wa telefone no kuri Facebook turababona batari bake bariko baragukeza, ariko barashikiriza nimero zabo, nabo nyine turaza kugerageza kubashikira muri iyi minota 30 tugufise mu kiganiro c'uyu munsi. Bambwiye ko hariho uwitwa Nishimwe Alexi ku murongo wa telefone. Uraho neza? Muraho neza. Amahoro amahoro. Murakoze Imana. Ego ikibazo canke iciyumviro ku muririmbyi wa gospel, muririmbyi indirimbo z'Imana Audrey Teriteka? Ni iciyumviro ndi Kigali mu Rwanda. Mbere na mbere nishimiye Audrey umurimo w'Imana akora. Imana irahemba pe. Imana rwose nezezwa no kubona umuntu akorera Imana. Icyo naringamije rero igitekerezo twabonye aho mu Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye afite umusaraba mu by'ukuri ufite n'ikintu kinini ushushanya ku bakristo. Mu by'ukuri Imana ijya imudera umugisha kandi n'abandi bamwigireho, kuko twarabikunze abakristo, hari ikintu byatwigishije. Murakoze. Ego kuri ico nyene uvuze, wacakiriye gute none nk'umukristo ubonye umukuru w'igihugu ateruye umusaraba akawikorera akagendagenda kumbure nk'uko Kristo yabikoze? Wewe byasiguye iki kuri wewe nk'umukristo? Kuri njyewe icyo byamariye nuko urwego urwo ari rwo rwose ndiho, ubuzima ndiho, nkwiye kuzirikana ko hari umuntu wanyitangiye ku musaraba, ko ntakwiye kwicara gusa ngo numve ndi njyenyine, ahubwo ko mu gihe naba mpuye n'ikibazo runaka ko mfite umuntu nshobora kuba nakibwira wacunguye, kandi uwo muntu nkaba mwikizeho igisubizo cyiza. Urakoze cyane, urakoze cyane. Ego birumvikana nk'indirimbo isohoka mu gihe cya Pasika, bariko barahimbaza umunsi wa Pasika, hama Audrey agasohora indirimbo ku musaraba. Ibyo turiko turaganira uno munsi cyane cyane ku mpano ziwe Imana yamuremanye, ariko aragerageza gushira ahabona. Wakoze kumutera intege. Ego tugaruke. Numvise ari byiza. Imana ibo mugisha, ijambo ry'Imana rivuga ngo nta wabikoreye uzikorera amaboko. Ego
biramutera intege Audrey. Ndumva ko ari ibintu azotegerezwa kubandanya asaba imbaraga, asaba n'ubufasha bw'Imana, kuko nk'uko yabivuze arifuza kubandanya kuri uwo murongo kuririmbira Imana. Ego, radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira n'umuririmbyi Audrey Iteriteka, umurundikazi aheruka gusohora indirimbo nshasha yitwa Ku Musaraba. Audrey, rero utugirira akaririmbo gato, masegonda make, acoustic nyene, ijwi ryawe turyumve ku nsamiranizi za radiyo ijwi rya Amerika mu masegonda make. Neza kurupfu ubugingo n'abamarayika n'abiriho n'amizoza ntandukanya nawe, we mukunzi wanjye, sinkiri umushumba wawe, wacamenye icyo cebo byakora, wewe ubwawe wangize umukunzi, ibyo wumva nyidata ari byo wangize, urukundo Mana yamuze yagwerekanye urukundo Imana yamuze, yagwerekanye ku musaraba, ku musaraba, ku musaraba, Audrey Iteriteka, muramwumvise ku iradiyo ijwi ry'Amerika. Ni byiza cyane Audrey, urakoze cyane kuduha akaririmbo katavuye muri YouTube cyangwa ahandi, mugakavuye mu ijwi ryawe neza na neza. Abatamuzi kuri YouTube, ego, abatamuzi kuri YouTube murashobora kubona iyo ndirimbo, iri kuri Iteriteka Audrey, no kuvuga Iteriteka Audrey, niho afise chaîne yiwe ya YouTube, mushobora gusangaho iyo ndirimbo yiwe aheruka gusohora. Reka rero tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika. Ego, twakira uwitwa Siriro Muvunyi. Siriro, turi kumwe ku murongo? Yego, ndabumva cyane. Amahoro. Amahoro kuri twese. Ego, mwaramutse mute aho ngaho muri Amerika? ahi Washington twaramutse neza, ni saa 4 zo mu gitondo, umunsi uratanguye, tumeze neza, turashima. Natwe mu Rwanda twiriwe neza, amasaha amaze gukura nyine, bigeze mu masaha 10 n'indi minota bwakeye. Ego, ni byiza. Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Ego, wumvise Audrey Iteriteka? Ndamushimye cyane uwo mwigeme rwose, impano y'ubuhanzi Imana yamuhaye ni byiza cyane, kandi kuririmba indirimbo zihimbaza Imana ni ibintu byiza cyane. Icyari kinzanye ni ukumushima cyane, kandi nshishikariza n'abarundikazi nabo kuba bagera ikirenge mu cye, bakabasha guhimba indirimbo zihimbaza Imana, kubera ko kuririmba, umuntu uririmbye neza tuvuga ko aba asenze kabiri, kandi hari n'abantu benshi bakurikirana amagambo ari mu ndirimbo bikagira aho bibavana n'aho bibajyana. Burya abahanzi bagira uruhare runini cyane mu gufasha abantu kumenya iby'Imana. Murakoze cyane. Urakoze cyane Cyril, urakoze. Akomerezaho cyane rwose. Ego, hama Audrey, tugarutse mu kiyago, nawe wavuze ikintu gihambaye kare cerekeye ukuguma uri wa wundi aho uri uno munsi. Uratanguye kuririmba, utanguye kugerageza kuririmbira Imana, utanguye kugerageza gukomeza iyo mpano yawe, kwiteza imbere. Nibiki ubona ugiye kuzogerageza gukora kugira ngo ugume uri wa wundi, kugira ngo ugume uri kuri wa murongo na ya ntumbero wihaye ugitangura? Nk'umwigeme ariko arakumviriza canke umukenyezi ahari hose, yokora iki kugira ngo ico kintu akigume ko aguma ari wa wundi? Kumbure
yiyizi kandi yizera muri we, umuntu arashobora gukura agahinduka akagira ibyiyumviro bitandukanye, ariko hariho icyo nokwita authenticité, kuguma muri nyawo wa wundi wa mbere. Uzokora iki kugira ngo icyo kintu gishobore gukunda? Bon, jewe en tant que chrétien, genre ikintu nibaza ko nkeneye cyane ni amasengesho d'abord, hama nkabandanya kandi numviriza ijwi rya mwemera, kubera kenshi usanga hari igihe ijambo ry'Imana rivuga ngo kumvira bisumba kumvira bisumba gutanga ibimazi byinshi. Donc igihe Imana ibika irakubwira kuba mu kibanza mu gukumva umengo wapi nshaka kubigenza uko nshaka, kandi ari Imana y'ubwenge iguha amayide meza, numva ko icyo kintu ndagitakaje, numva naba ntanguye na nyine kwitakaza. Hama ikindi nkabandanya nkora ibikorwa, hama nkizera nkavuga ati nimba hari Imana yanshoboje bya mbere n'ibya nyuma izobinshoboza, n'ibikurikira izobinshoboza, peu importe uburemere, peu importe uko bigoye, uko ndabibona ntengo biragoye, kubera ibintu byo kurisanga uriko urakora amaklipe mw'ijoro, hari igihe umengo wobivamwo iki. Nibaza ko icyo kintu vyama co kumva umengo reka mbandanye kandi gumizeho abagenzi iruhande yanje banke kugira abanyabwenge. Hari abantu vyama bagomba kumva ati ego fam, kubera ubana n'umunyabwenge ugacika umunyabwenge tout simplement. Nibaza ko icyo kintu vyama dukwiye kugira entourage, gusenga no guma twumvira ese ndetse ndiko ndashaka kuba ikindi kintu Imana irampamagarira kuba cyo. Nibaza ko icyo kintu vyama ivyo bintu mvuze biri important pour moi. Ego birumvikana uti ubana n'abanyabwenge ukaba umunyabwenge, ni imparuro nziza cyane. Barabikora kumva bigeme cyane cyane bakiri bato bakwiye kugendera ko. None wavuze icerekeye uko kuba umuririmbyi birasaba kuja kugira amaklipe mu masaha atandukanye yo mw'ijoro, kumbure bikaba bimwe mu bituma umwigeme adakora imyuga canke ibikorwa bimwe bimwe nk'ivy'abahungu n'abagabo bakora, kuko bisaba ayo masaha menshi, bisaba uko kwitanga kwinshi. None mu muryango baragutahura kugira ngo ushobore kurangura ivyonye bisabwa nk'umuririmbyi? Bon, mu muryango abantu kubera sinzibuka ibyo ndirimbo nigeze kugira kera, ibyo bari bambwiye ati manza uturure ucekereze, uracari muto, ibyo ntazitahura, nihagera un jour uzoba uri kuri sacrifice mugabo pour une bonne raison. Donc bavuga ati nimba ivyo biba bikenewe kugira ngo bizane iterambere ry'iwawe, bien sûr mugabo uri kumwe n'abantu ushobora kumva ko uri en sécurité, ikintu kugira ngo ndagiye jenyine rero ngira twiko gafite abantu bakuba hafi bagufasha kandi bakagusukana nyine bakashyiraho na protection yawe. Donc nibaza ego barantahura kandi barashigikiye. Ego birumvikana cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ego turi mu kiganiro murisanga kumwe na Audrey Iteriteka, umuririmbyi umurundikazi, umwigeme ariko aragerageza gutangura umwuga wiwe neza na neza wo kuririmba. Hama none uretse iyo ndirimbo yo kumusaraba, hari izindi ndirimbo ufise umaze kuririmba canke wamaze gutegura ugiye kuzoririmba mu minsi iri imbere? Bon, hariho imwe nari nakoze ya Noel muri 2021, mugasina iyo sinakoreye clip iri kuri YouTube, mugabo izindi zose ziri ku rupapuro ndiko nditegura nazo nyene kuzisohora mu minsi. Iyo wasohoye kuri Noel nayo nyene twoyumva gatonya ku batayizi kwe turirimbira. Ndaririmbiye hasi cyane. Okay, ndaririmbe ni bon. Ego gato cyane. Icyubahiro kiri ku mana hasumba amajuru, icyubahiro kiri ku mana hasumba amajuru, natwe bizera dufashanye guhimbaza uwo mwana, natwe bizera dufashanye guhimbaza uwo mwana. Urakoze cyane Audrey, urakoze cyane rwose kuri ako kanya uduhaye kugira ngo dusangize impano zawe. Audrey Iteriteka, none ego baraza gushobora kuja kuri YouTube yawe bakubone, none abifuze kwifatanya nawe, kugushigikira, kugutera intege n'ibindi byinshi, bo kuronka hehe, ku murongo wa telefone canke ahandi? Ku murongo wa telefone wandonka kuri nimero
61 04 23 81. Mu kirundi 61 ubusa 4 23 81. Ni byiza cyane batwumvise kuri iyo nimero murashobora kumuronka ko arayibahaye mushobore kumuhamagara kumbure haba ari gukorana nawe haba ari kumutera intege n'ibindi byinshi. Ego iyo nimero niyo mushobora kumuronka ko, kandi nk'uko mwabyumvise ari kuri YouTube, ari kuri Iteritech Audrey yaba ntihenze. Ego Iteritech Audrey murashobora kumuronka. Rero urakoze cyane Audrey muri iki gice cya mbere cy'ikiganiro murisanga, akanya uduhaye n'impano zawe dusangije. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya kugushimira. Abo murakoze namwe ku butumire, Imana ibahezagiye. Ego Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nk'uko twabibemereye tuza kugira iki kiganiro mu bice bibiri. Ikiganiro kirabandanya igice ca kabiri, nk'uko twabibabwiye tugiye kubasangiza uwundi mwigeme mu bikorwa yararimwo vya Pasika. Ibikorwa vya Pasika tuza kuganira nawe ni Miss Fashion ho mu 2021, ni Vanessa Ishimwe yakoze igikorwa cyo kugendera no gufasha abakenyezi batishoboye mu ntara ya Kirundo mu Burundi nyene. Muri ico gikorwa yarashoboye kubafasha no kubatera intege no kubafashisha ibintu bike bike bakeneye mu buzima bwa misi yose. Reka tumira mate turagaruka tuganire na Vanessa Ishimwe. Murakoze. Igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yabababababa shofe twigende Kombo Taxi yaje. Kombo Taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacari muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga y'uno munsi kuwa kabiri, tuganira n'abakenyezi n'abigeme ku bibazo vyabo, ibikorwa vyabo, iterambere ryabo n'ibindi vyinshi bijanye nabo. Nk'uko mwavyumvise imbere, mu mpera zindwi turangije abakristo kw'isi barahimbaje Pasika. Mu Burundi abigeme bamwe barabaye kabaye akaryo ko gushira ahabona ibikorwa vyabo bijanye no guhimbaza uwo munsi, gushira ahabona n'impano zabo n'ibikorwa bitandukanye barimwo. Twaganiriye na Audrey Iteriteka, iwe yasohoye indirimbo yitwa ku musaraba. Mu gice ca kabiri twabemereye ko tugiye kuganira n'uwundi mwigeme. Undi mwigeme tugiye kuganira nawe ni Miss Fashion wo mu 2021, ni Vanessa Ishimwe. Vanessa Ishimwe yakoze igikorwa cyo kugendera no gufasha abakenyezi batishoboye mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Muri ico gikorwa yarabashije kuganira nabo, yarabashije kubafashisha ibintu bitandukanye. Vanessa rero tumwakire nawe nyene tuganire nawe muri iki gice ca kabiri. Kaze neza Vanessa mu kiganiro murisanga. Murakoze cyane. Ego urahora komeye neza ngaho i Bujumbura mu Burundi? Ndashima Imana. Ego hama Pasika yagenze gute uretse ivyo bikorwa wari urimwo wahimbaje ukundi kuhe Pasika mu mpera zindwi turangije? Pasika yagenze neza cyane, uba muri bijya bikorwa naciye manuka i Bujumbura bukeye kuri Pasika nyene. Nayihimbarije mu muryango umunsi wa dimanche.
ni byiza cyane washitse amahoro mu muryango urabandanya uhimbaza. None rero Vanessa Ishimwe, tubanze tukumenye. Hego bamwe barakuzi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, Facebook, Instagram, YouTube n'ahandi. Vanessa Ishimwe, Miss Fashion Burundi 2021 mu 2021. Vanessa Ishimwe ninde? Abatazi iryo higanwa utubwire muri make ryari ryo, abatari bakuzi tubwire muri make uriwe. Murakoze, nitwa Ishimwe Vanessa, nkaba mvuka Igitega, nkaba kandi mejeje kaminuza kuri universite yitiriwe ikiyaga Tanganyika mu gisata cyo mu buhinga bw'imashini nyabwonko, nkaba kandi ndi Miss Fashion 2021. Iryo higanwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe ryitwa CF, aho twahiganwa n'abandi bigeme, ariko harimo uruhande rw'abahungu, naho hatowe Miss Fashion. Ego mbanje guhera kuri ako nyine uvuze uti warize ibijyanye n'ubuhinga nyabwonko tekinoloji, ariko kandi uri n'umumisi, uri muri ibintu bya fashion. Watubwira uko ibyo bintu binywanye, niba uzobibangikanya bimeze gute? Okay, jewe novuga yuko ibintu bya modeling nk'uko babyita mu rundi rurimi atari Kirundi, ibintu by'imideli ni ibintu ukora kugira ngo ushobore kuzorondera ikindi kintu ukora, bidakunze yuko ubandanya ibyo by'ubuhinga ngo uronkemwo akazi, kuko ubu biragoye. Navuze ati iki imwe chance ndokora ikindi cyane mbandanye bimwe byose amenta. Ni byiza cyane, urumva ko abigeme bariko barakumva barabumviyeho, urabaririye agasiri, bakwiye kwiga ibintu bibiri, kimwe kidakunze bakaja mu kindi, kandi birumvikana ko kugira impano zibiri biruta kugira impano imwe. Ushobora kubikorera ko vyose kandi ukiteza imbere. None muri uko kugira ibyo by'umideli wabigiyemwo gute? Urabikunda? Turabona ko uri kuranabikoresha kugira ngo ushobore gushikira abantu batishoboye. Muri make kubijamwo aciyumviro caje gute? Ikiyumviro cyaje kubera yuko natanguye ngenda kuraba ihiganwa, ntiryari ihiganwa komtere, bari abadizayineri mu Kirundi, abantu nyine bakora ibintu by'imideli bariko baratwereka ibyo bashoboye. Ndagenda ndaraba, nsanga ibintu biryoheye ijisho, ariko ndabona yuko ata abantu benshi babirimo. Ndavuga ati ndashobora kujyamo nanjye nkaraba ingene bigenda, hanyuma mu nyuma ngiye ncanumva iryo higanwa, ndarijyamo, ndavuga ati ishobora kuba ari akaryo kugira ngo bishobore kuguma bitera imbere, ndabijyamo uko. Ego birumvikana ko byagutumye wiyumvira gukora ikindi kintu gitandukanye ushobora gukora, wakibonyemo yuko naco nyine ushobora kugifisemo impano. None rero muri no mpera z'indwi turangije twarakubonye ku mbuga zitandukanye, wari uri kugendera abakenyezi bo mu ntara ya Kirundo. Ico gikorwa cyo kwipasika co cyari kimeze gute? Waciyumvire gute? Muri make tubwire ku batari bazi igikorwa rurimo. Igikorwa nari ndimo, nari nagiye gufasha abakenyezi ahanini bibungenze, kubera yuko aribo bantu usanga abantu benshi batumva yuko bakeneye gushyigikirwa. Rero nsanga abantu batishoboye cyane gusumba abandi. Hanyuma ndagenda ndabaraba, ndafashwamo n'abageze intwaro hariya mu ntara ya Kirundo. Nagiye muri komine yitwa Ntega, abantu benshi barayizi muri kahise, ariko ubu rero nari nagiye kugira ngo bashigikire ndaba uko bifashe. Nasanze ari abantu bameze neza, bakirana, bitaba ubahamagara bateye akamo. Ego nuko byagenze.
wahisemo Kirundo, uri umunyagitega, ni ikintu ciza, ariko aho neza na neza mu Kirundo wagiye hehe mu mihana yabo, wagiye ku ivuriro, wagiye he neza kugira ngo bashobore kuja hamwe, ushobore kubaganiriza no kubashira utwo wari ubashiriye kuri uwo munsi? ahantu twahuriye ku ivuriro ryitwa ni hopitale do sasa. aho hantu rero kugira ngo bahahurire nikoze ku muganga ahakora. uwo muganga ahakora niwe yagiye kuvuga kubararika, arabwira barafashe n'abakuru b'imitumba barabandika, hanyuma mu kubibaha twaraba kuri lisite. Ego abigeme abakenyezi mwashoboye kwegeranya, mwashoboye gufasha, turabona kuri Facebook ko batari bake, ariko mwashoboye gufasha bangahe? Hama utubwire na bimwe mu byo waba warabashiriye kuri uwo munsi. Abashoboye gushikwako n'ibyo nari najyanye n'abantu 50, abakenyezi 50. abakenyezi 50 harimo 45 bibungenze n'abandi bashaje gusumba abandi. Ego hanyuma narabahaye igitenge, ndabaha n'amasabuni, narashoboye no gutanga kotex kubigeme bakeyi bagera nka kuri 15. ndabaha amakotex. Nibyo narashoboye kuronka, ntacyo nsize inyuma. Ni igikorwa kidasanzwe. Abakenyezi 25 bose n'abigeme 15, si abantu bake cyane na gato kugira ngo ubegeranye ubafashishe icyo wari ubafashishije, cyane cyane kuri abo bibungenze baba bakeneye abantu babitaho, baba bakeneye abantu babaganiriza, biba ari ibihe bitoroshe. Ego reka rero wose ndakwibungire ko jeje nyene hariho n'abanywanyi ku biradiyo Ijwi ry'Amerika ku mbuga ngurukana bumenyi bifuza kukubaza ibibazo canke kugushikiriza ivyumviro. Hariho witwa Marcel ku murongo wa telefone yifuza kukubaza canke gushikiriza iciyumviro. Marcel, kaze neza mu kiganiro muri Isanga. Murakoze cyane. Nitwa Marcel koko ndi Kigali mu Rwanda. Icyo nshaka kubaza uwo mutumirwa wo mu gice cya kabiri mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi, iyo abantu bari mu ihiganwa rya misi usanga hari imishinga bafite y'ibyo bazakora igihe bazaba babonye ikamba. None ndashaka kumubaza utubazo tubiri. Ibyo yakoze ejo byaba biri mu ntumbero y'imishinga yari afite ubwo yari ari mu ihiganwa rya Miss Burundi umwaka washize? Icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri, abasitari cyangwa se abantu b'urubyiruko bamaze kumenyekana usanga bakora igikorwa bagahita bishyira ku mbuga nkoranyambaga, wafashije umuntu, umuhinduriye ubuzima, usuye abantu runaka, bagahita babishyira ku mbuga nkoranyambaga. Nagize ikibazo cyo kuba namubaza ntese itangazamakuru nibo baba baritumiye cyangwa se hari ukuntu bakorana n'itangazamakuru ku buryo gahunda zabo zose itangazamakuru riba rizizi? Nutwo tubazo tubiri. Murakoze cyane, ibibazo byiza cyane atubajije. Yabajije ati igihe watangura ukaba Miss, igihe waba Miss mu mwaka uheze, nico gikorwa urimwo uri kurakorera ko? Hama ikibazo cyo cya kabiri cerekeye iyo abonye abantu ku mbuga zitandukanye bakoze ibikorwa byiza, mbega abo banyamakuru baba babasanze canke bimwe mu bahamagara kugira ngo bamenyekanishe ibikorwa muba mwakoze? Murakoze. Reka mbere ko icyo cya mbere, igikorwa nakoze birasa gatoya ku bijyanye n'umugambi wanjye, kuko umugambi wanjye wavuga kumenyekanisha ibijyanye n'imideri, nabo nkaba natanze ibintu bijyanye n'impuzu. Barabona yuko rero ngaha anyu urashobora kurondera impuzu ushaka kuyambara cyangwa kuyifashisha umuntu ukayironka. Rero birajyanye gatoya. Hanyuma ikibazo kigira kabiri, ukuntu abamenyeshamakuru babimenya,
hariho igihe usanga ubatumira ukababwira ati genda afite igikorwa bavuze ati kimeze gute, bakumva yuko bokigira kirekire kikaboneka kugira ngo n'abandi baronke icyo bazoterera cyangwa bashyigikira. nuko onye usanga byagiye ku mbuga ngurukanabumenyi nuko bigenda. ndakeka ko yoba kumbura afise akabazo kajanye nuko kumbure bamwe bakora ivyo bikorwa kugira ngo bimenyekanishe biyerekane, ariko ugasanga umutima sihuri. Ico naco urakunze kukibona? Ibyo onye ntabwo ndakurikirana ngo mbone ko ari byo bakoresha, ko ari byo bituma babikora. ariko jewe mfise uwo mutima wo gufasha kubera yuko nanjye nakuze bamfasha kuva kera, kuva ndi umwana urumva nakuze mfashwa. Sinovuga yuko nari umuntu bishoboye, urumva uri umwana ntubishobora, mugabo urumva je ndiho connaissance tazi yuko gufasha ari ikintu cyiza cyane, narabibonye narabibayemo. Murakoze. Urakoze cyane. Hama uraza kutubwira kumbure mu kanya kari imbere abariko baragerageza kugufasha kugira ngo ico gikorwa cawe cyo gufasha gitere imbere kurusha. Reka ariko tubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi. Ndabwiye ko dufise uwitwa Alpha. Alpha, uraho neza? Mahoro neza. Muraho urakomeye? Ego namahoro, ni mpore namwe ngaho kwijyanirika. Ego turaho turashima. Duga kwijambo kibazo canke ciyumviro. Ariko nakengurutse ku kiganiro abo bakobwa musambisha cyane ku byo muhagazeko. Ndi mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Batumye ibikorwa abakobwa bariko barakora, ariko nubwo twabishimye turiko turashaka turiko turumviriza ingene bariko barabisigura cyane ku bikorwa bariko barakora, ngo bahengamiye uruhande rumwe. Kandi turaze mu mwasubiye urabona n'uwigeze gukorwa mu minsi Burundi. Icyo gikorwa yakoze ku mbo zo guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika kikajya Yezu Kristo, ni ikintu kidasanzwe ariko arakora. Ariko abakenyezi gusa bari bakwiye gufata, hariho n'abana bari mu barabara, hariho n'abana bakabonikora, ndetse hariho n'abandi bantu babura icyo kintu cya ruguru. Bisigure ko atashobora abura ingene maze umunsi mukuru wa Pasika. Nkagira nti ahubwo hampande y'ibyo bikorwa baba bakoze baraba no ku mpande zose zigize ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi canke n'ibindi bihugu bitandukanye, kuko tuba turaba uno munsi urugero isi igezeko, tubona ko nenga ubuzima butera buzimba. Mugabo iyo habonetse umwe canke babiri bagira bati gufasha icyo gikorwa bo kwisunga uruhande rumwe, ko turavye nk'impande zose tubona yuko akenshi batishoboye ari bo boza gufashwa, mugabo tubona ko ari ikintu bose. Hanyuma nkabaza uwo mukobwa wundi akagira ati ego nubwo afite vision icyo ashaka gushikako, yorabana cyane cyane akisunga no muri programme ihuye na development y'igihugu, cyane cyane umugambi wa leta w'iterambere rusange, na cyane cyane ko ari byo bikundisha bene igihugu mu buzima baba bahariye, ndetse n'ibikorwa byo kwiteziye. Ego ariyo ntererano yanjye mu kandi murakoze. Murakoze cyane Alpha ngaho mu Kirundo, aho nyene yari yagerageje kuza Miss, yarageze kuza kugira ngo afashe, ariko icyumviro ushikirije ni ciza cyane. Miss yavuze ati gufasha ni byiza, abakenyezi kuja kubafasha mukabashikira ni byiza, atariko byiza nuko mwokongereza mukagura hakaja izo mfashanyo kuri benshi, kuri bose, muri rya terambere rusange, kugira ngo n'abagabo, abamisore, abahungu, igihugu cyose kumbure gifashwe. Ico ciyumviro ucyumvira kwiki? Ego uvuze ni byiza cyane, kandi ibyo navyo nari navyiyumviriye, navuga ati kuko mfise aho uburyo bwanjye bugera, aho nshoboye kugera, reka mfasha bibwe abakenyezi, kuko ikintu hari umukenyezi gishika umuryango wose kirawushikira, urashikirwa kubera yuko umukenyezi
ateye imbere ntiyirengagiza guteza imbere umuryango wiwe, abana biwe barashikirwa. Simvuze yuko n'abagabo badashobora gushikiriza mu muryango, ariko ari ibintu bikeya. Kenshi usanga hariho abagabo bamwe bamwe usanga babijyanye mu bintu bibanezeza bonyine, ugasanga bikundira nk'icupa, ariko umumama mu rugo ariyumvira yuko afise umuryango. Rero ukaza usanga kenshi arondera gutanga wewe kugira afashe umuryango, ugasanga ntabyo afise. Niyo mpamvu niyumviriye yuko mfashije umukenyezi umuryango wose ubushikiriwe. Urakoze. Ego cyane ku byo uvuze nibyo. Umukenyezi afashijwe umuryango wose ubufashijwe, kuko nk'ivyo bintu mwashoboye kubashikiriza amasabune n'ibindi bakeneye bidahari, umugabo ategereza kubirondera, umusore mu rugo ategereza kubirondera, ariko abironse bifashisha umuryango wose. Kandi n'icyo cerekeye abigeme wavuze cyo kubafashisha ibikoresho byo mu butinyanka, abakenyezi n'abigeme bakenera ibintu byinshi cyane abagabo badakenera. Nk'ivyo bintu mwabafashije bakenera buri kwezi, ariko abahungu n'abagabo ntavyo bakenera buri kwezi. Bisigura ko hariho rimwe na rimwe igikorwa kiba gikeneye gukorwa kurushirizaho ic'abandi, kumbure bivuye no kuvyo baba bakeneye. Ego tubandanye ku murongo wa telefone. Rero ndabwiwe ko dufise umunywanyi wundi w'ijwi rya Amerika ku murongo, Ngoboka Jean Claude akunda ijwi rya Amerika cyane gose, ari mu Rwanda. Ngoboka Jean Claude, amahoro neza? Amahoro. Uraho, urakomeye? Turakomeye cyane, kandi turabashimiye kuba mutwakiriye mu kiganiro muri Isanga nkunda cyane muri rusange. By'umwihariko nk'uko bisanzwe n'umukunzi wanyu Ambasaderi Ngoboka Jean Claude, ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda, mu kagari ka Keri, mu mudugudu wa Remera. Mba mbakurikiye 5 kuri 5 kuri iki kiganiro cyiza cyane cyanyuze ku mutima. Ego ni cyiza cyane. Ibyo rero nk'uko mwabivuze, ndetse n'abatumirwa n'uburyo ki abo bantu bagerageza kuba bagiye bariteje imbere bo muri icyo gihugu cy'abaturanyi. buriya nta kiti cy'abaturanyi kuko duhana imbibi kandi turanahahirana. nabonye ari igikorwa cyiza cyane biteje imbere, nk'uko n'ubundi buriya umudamu ku isonga, ndetse no mu buryo umudamu n'umutima w'urugo muri rusange. Akenshi na kenshi iyo akoze akiteza imbere bifasha umuryango, ndetse bigafasha n'abo abana nabo. Ariko by'umwihariko nyine hakagira n'aho abunganizi cyangwa se mu bufatanye bwabo n'abamugira iruhande kugira ngo bamufashe kugira ngo iterambere ry'umudamu rikomeze ritere imbere. Ubwo rero muri icyo gihugu cy'u Burundi nacyo abakenyezi baho uko nabyita mu kirundi nk'uko babivuga, ikigero bagezemo mu kwiteza imbere, ndetse bakaba banafasha bagenzi babo. Ariko icyo navuga, buriya kenshi na kenshi hari igihe ushaka kwiteza imbere, ariko hakaba harimo na bagenzi babo batashobora kuba babona ayo mahirwe yo kuba bakiteza imbere. Ariko nawe ugasanga ahanini bajya basubira inyuma igihe bamaze kuba haribo babonye nk'umuterankunga ubafasha mu kugira ngo, uko nabonye nka misi wabo w'Uburundi nako yagezemo nabo uruhare, bitanga ngombwa ko nabo amahirwe babonye bidakwiye kuyapfusha ubwo ngo bacecekane, ahubwo amahirwe bakwiye kuyasangiza bagenzi babo kugira ngo nabo ubwabo bazamuka bagere mu kirenge nk'icyo nabo bagezemo. Ngoboka ntaguciriyemwo akabazo k'umutumire yaraherutse, yaravuze ku bijyanye no gufasha abantu mu buryo rusange. Twavuze jewe na Misi twavuze akantu nyuma yaho kerekeye yuko iyo umukenyezi afashijwe umuryango wose uba ufashijwe. Wewe ico wonye turacemerana ko canke ucyumvira kwiki? Murakoze cyane. Ubundi iyo umukenyezi afashijwe n'umuryango we ufashijwe, ariko ahanini abafashijwe ngo bwabumenya hawe, nk'uko nanjye nabivuze haruguru, abugirira akamaro umuryango we. Ntabwo rero najya kure ya Misi, kuko impamvu ntabwo najya kure nawe, twihereyeho natwe hano hari imishinga ifasha abadamu. Iyo mishinga nimba iri gufasha umudamu, hari ibyo azakenera muri wa mushinga. Nimba yize kudoda, hari ibyo kudoda bizafasha umuryango we, abana bakiga, nawe buri icyo kurya mu rugo,
ndetse yewe n'abavandimwe biwe nabo akagira icyo abasagurira ariko yakuye kuri bwa bumenyi yahawe kuko iyo atabuhabwa ngo nawe n'umutera inkunga ntabwo ari buhabwe ubwo rero numva ntabwo najya kure ye kuko n'ubundi numva ko n'ubundi iyo nsanganyamatsiko cyangwa se igitekerezo cyangwa se uwamufashije kugira ngo agere kuri ubwo budozi gukora ubukorikori kuboha udukapu kuboha ibiseke akenshi bigomba kusiga nyine bifashije umuryango we ukiteza imbere kuko uwo mwuga aba wize ariko ahanini buriya abafatanyabikorwa mu kugira ngo abakenyezi batere imbere baba bagomba kubaho kandi umukenyezi ni wo mutima w'urugo urebera urugo uba urugo ku munsi ku munsi ni nayo mpamvu umwuga wize umugira akamaro rero muri makeya ncagaguye ntabwo najya kure ya minsi kandi nanamushimira cyane igikorwa cyiza cyane yakoze rwose cyadushimishije nk'abanyarwanda muri rusange nanjye cyashimishije hano ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu ntara y'Iburasirazuba tutibagiye n'abagabo kumbure nabo bariko baragerageza nabo nyene barinjiza bagafasha umuryango bimeze gute iyo bafashijwe nabo barafasha umuryango canke nk'ako umutumira aherutse yacishijemwo canke Miss yacishijemwo ati iyo baronse baca batwara mu kabare izo nyifato ziriko ziragabanuka mu mico kirundi mu mico kinyarwanda aho umugabo aronse umuryango wose nawe nyene uburonse kandi ibintu bigenda neza bimeze gute? Murakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije nk'ubu urugero ngenda rutanga hano ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abagabo baba bafite ibitekerezo byinshi mu bwonko bwabo no mu mutwe muri rusange mbivuga mu ijambo rya kinyarwanda baba bafite na bizinesi nyinshi bakeneye gukora nanone ibintu bakora ushobora gusanga batuza ijana ku ijana nk'iz'umukenyezi cyangwa se umudamu yakora mu rugo ugasanga rero ibintu byose bisaba kubanza ugatekereza mu mutwe ukareba se niba ufite urugo rwanjye abana banjye bararya iki barambara iki imibereho yabo ni iyihe bariga neza niba mwana amujyanye mu mashuri pirimeri azagera segonderi yaca mu zihe nzira ukabanza ikintu cya mbere ukabanza ugatekereza wa mwana wa kivuka deja umwana utangira kumutekereza nyina mutwise noneho akavuka iyo amaze kuvuka uba utangiye undi rugamba rwa kabiri kuko urugamba rwa mbere ni urwo nyina mutwite urwa kabiri ni urwo kumutekereza imibereho ye yo gukura akajya mu ishuri akava mu ishuri akaziga ukumva ni amafaranga umushyiraho ariko ukabanza ugakora bije mbere y'uko wa mwana aboneka ni nko gukora bije y'urugo akenshi nubwo abagore niba usanga bashaka kugira ngo bamenye ingo cyane ariko natwe abagabo muri rusange mbivuge muri iryo jambo tuba dukwiye gufatanya kuko urugo ni urufatanyije kugira ngo rutere imbere iyo dufatanyije rero umugabo agafasha umugore rwa rugo rutengamara rukuzura umunezero rukabona ibintu rukabona amafaranga ubwo rero ni ikibazo cya mbere ni mu mutwe ni ugutekereza urugo kwa kundi ubone 200 ukajya kugura icupa wabona 200 ukabona tugiye ku ruhande ushatse n'utuntu iriya nta mibare birimo ushobora kubaka urugo imitwe y'abantu ntabwo ihwanyije ariko hanini kiri cya mbere gusigura mu mutwe ego birumvikana baba bafise byinshi mu mutwe ni ibintu biba bitoroshe kuba uri umutwe nkuko benshi bavyita umutwe w'umuryango urakoze cyane Ngoboka urakoze cyane kubandanya utega amatwi ibiganiro vy'iradijwi rya Amerika reka ngaruke kuri Miss duhera he cyane ndakunda buriya rero Ngoboka shaka Claude Murasa zo Rwanda mu karere ka Ngoma mugomeze mugire umunsi mwiza turagushimiye reka tugaruke muri studio turangiza ikiganiro duheraheza Miss turi kumwe ni Miss Fashion mu Burundi mu mwaka wa 2021 ni Vanessa Ishimwe. Vanessa dusozera ikiganiro wakoze cyane gutanga kanya kawe kugira ngo uganire na Radio Ijwi rya Amerika ibikorwa urimwo byo gutera intege abakenyezi mu ntara ya Kirundo ngaho mu Burundi ego akajambo kanyuma kumbure utange na telefone zawe bashaka kugushikira kugira ngo abo wifuza ko mukorana nabo bagutera intege n'ibindi hama dusozera wakoze cyane urakoze nashaka kuvuga ikintu kimwe cya nyuma ni uko nubwo nagiye nkabashika ko bajya ba mama ntabwo byabereye hanze ariko narashoboye kumenya yuko icyo biva ko cyane kigwiza ubukene ari kuba
biyumvira kujya ku bagabo hakiri kare, ugaca usanga rero bagiye ku mugabo bahajemo umwana, hakaca haza wumva umwana ni responsabilite, ugaca usanga cyangwa agumye muri atagiye ku mugabo byongereje ubukene ku muryango wiwe. Rero nabona yuko ikintu gikenewe cyane ari icyo nakwita mu gifaransa sensibilisation des ego filles. umwanya ni muke cyane. Ego hanyuma nkaba ndabatumirira ko bogerageza umuntu abishoboye naje uko nshoboye dufashanye. Ego urakoze cyane. Abigeme. Ego urakoze cyane rwose Vanessa Ishimwe, radiyo ijwi rya Amerika. Murakoze mwese.